hanihe abanyabaye local music local hit ingoma tuka ese nuko yamuronkeye imodoka ibintu byose ijya ngoma yakoreye kiri like traveling ibintu byinshi hit respect outside muri East Africa ese n'imodoka turi encourage kweri kuri jya move kabisa gora kuri beat n'ibintu biri local bro like urumva nananga muri background urumva niki bro kavuga ati antuka ibintu by'iwacu kabisa sinogura urukundo nagira sinoguzeza umwanya umutima noguha nuguona ntari neza mizi santima bashaka icyo duhuza kuko wifuza mu mwaka weze nyene BNM yaraje ga mu Burundi muri icarana ivyo byose n'ama featuring muziki ubundi wari witeze no kukubonako ariko ntitwigeze tuyabona tubwire igikorwa cyawe na BNM muri Sauti Sol kigeze mwiriwe cyangwa maramutse bivanye naho muherereye ndababwira ko kuri micro ni jewe nyene juste gal cadre for more side Black Machine Black beyond the camera mwitu musaza nabakuye muri ndabazana ngaha ndakubwira ko no munsi twafitiye umutumire benshi baramaze imisa mudusaba abandi bakavuga bati no uyu muntu arakenewe ariko ndabwira ko afise indirimbo shasha genda irabe bisigaye vyicura za kubimenya benshi bamuzi nka December Muhama ko kuri ahandi niwe mutumire wuno munsi ndakura musa December ndakura musa Juste Gael wagwana nami wahora hene iwana je urumva nari ahana hari akwa kundi ahandi ntitwibagira ariko uhaje tatwibagira ibaze turi ngaho nyene bro unapendeza sana bro sana nawe ndabona witwaye kuindi dushimira uhoraho wallahi kabisa bro tugusanze kuri studio yiwawe tugusanze uri kumwe na gang yawe tugusanze uri ku kivi December abahita Block Records ngira baza kubazungurutsa babereke je bisaze sana kabisa wayumva guturi ngaho hanye n'ahantu mba free nyene nkaza creatinga content buri kanya twaje kweri imisi yose nta nemwe tutagusanga uri kumwe na producteur yawe Darabit bimaze iki kwama imisi yose producteur bari kumwe n'umuririmbyi uretse kari producer wanje n'umujama wanje tu dukorana imiziki ngira twociringa gusa biratuma nyene aho inspiration ikingiye kwera araho nyene bifatira kabisa urashobora gusanga uwo munsi tanateguye gukora n'indirimbo ukacusanga turicaye tanguye gukora ama beats kandi tuzinjiramo kwe ariko mbere yuko tuja mu bibazo byinshi abafana bawe bari badukumbuye twacishirize ko fasta duhereza muzeye sinogura urukundo nagira sinoguzeza umwanya umutima noguha nuguona ntari neza mizi santima bashaka icyo duhuza kuko wifuza ale uje kwistreaming duhuze turaza kuyishikira mukaya bro ndabura ati konks sana kujya ndirimbo respect sana umwaka ukwiza amezi 11 n'imisi mike hasigaye ukwezi n'imisi mike yagura turangiza uno mwaka uvuze iki kuri December ni mwaka kabisa mwaka yari trials and tribulation ibintu nyene ibi nozita gute dewe deba abishon sasa rero wanje numva ko ari umwaka mwiza antuka projet nari narayitizinze mbona abantu barayikwiye neza ku matize wasigaye rero ko umuntu asohora then tukugara neza kabisa imbere yo kuvuga ku ndirimbo yawe shasha ni December no mwaka umenga ugeranje n'indi myaka yasohoye indirimbo zitari nyinshi cyane mega urugero hari usohoka ku mwaka ugasura ko indirimbo mega waragabanutse byatewe n'iki tuvuge ko wanebwe si ubunebwe nabwo sinobesha ngira gari gusa je nafise umugambi wo gutegura projet y'umwaka gusa mbona umengo haragiye haraba ibintu onyene nka disque dire yacu yaraparangaye ndavuga ati tukuri indi mashini bigende gutya na gutya urumva antiko ibintu biva ku artiste wese gusa kweri ndavuga ati reka mbandanye mfise
objectif kandi kuvuga ati reka umuntu asora ayo audio agenda atana ama video ataniki gusa ndavuga ati reka umuntu afate time nubwo abantu bazokwidoga ati ntivyaje ku mwanya ingana gute gusa ngume fise timeline na objectif kabisa mvuga ati one song at a time y'abakunze ndayibaha ziriya zindi umwanya mwiza tuka ndabashikira kabisa cya gihe uri kuri bitubwiye ivyo vy'ingorane wahuye nazo ariko dusubire tugaruke gatoya ni na December havuzwe amajambo menshi na caca ku producteur yiwe mu misi igihe yari yakikijwe yuko vyaba vyatumye ugende mwahora mugumana cyane vyari hari haba ya distance tubwire umu producteur wawe wa audio kwakira gakiza kwa gifise umuriro wa poemu yera ubwo sivyo vyatuma ibikorwa bimwe mwe tutabironka neje gira sinakije nanje yese tubikora mu gakiza k'Imana atukana Imana impa inspiration nawe ngirya sound ni Imana imuha sauce nibaza yuko ari gukizwa byotuma atampa izo beat atuka jewe kweri ana hariho na twaravuganye na distribution igiri ibintu byanje baravuga ati yo turabi timeline yo gusohora projet cyegeze imbere gutya turavye n'ukuntu ibintu byagenze tukagendera nyene no ku stats tukavuga ati okay katubikore gutya suko vraiment abafana twabibagiye cyangwa iki uvuga ati ni kubibaha ariko kuri time ya bien ku buryo nk'ubonye genda bibaha kijya gihe no projet nta gukora mu Burundi ndabazi ibintu by'ama album n'abaki ntibumvirize ko rero yuko ucugira time yawe fresh ku buryo kiza nde pouvoir itakubana amezi 3 kwe kukizo kwa Darabit acho vyongereje cyangwa bijagabanije mu kazi imisi ya mbere akicakira makuru je ko nainde je yane makuru acho vyongereje cyangwa vyagabanije natacana ko iyo umuntu akijije usanga bajya ba pastor baguma bamubwira ibintu vy'umuriro vya fire ngo hunga icaha kandi ngo power bro je biboro kweri narize ku mashuri nyene y'abarokore bro ndavuga ati eski ko bakura iki jewe nyene nkicara inyuma ntinya yuko pasteur yontera ijisho kujya gacambone kila kitu cyose ati ibintu mbene biki none uramaze kubijamo ukavuga ati arankuyemo kakantu kwe karata kaba kari kare ni ashe Darabit yakubwiye ko bamukuye akantu kameze gute ntiyagiye turatari kumwe turashari gaho uriko urabitubwira turi mu gihe ugiye kuraba kiragi avant yuko Darabit yakiraga kiza kare twarabona muri kumwe mu ma interview ubu ntagikunda cyane kwiyerekana mu interview ntagikunda kuboneka cyane tuvuge ko ubu muri mu yani ma contrat atandukanye n'ingene mwari mufise vision mwese hamwe cyane oya bro ahubwo kera yarafite umwanya unyari busy buta kandi ubu ari muri studio ariko arakora kandi ubu muri studio tumusanze ari hari ari muri studio nuko ari kakorija December gusa muragenda murati produce by December uzobona kivumbi bose bande nubonye ari busy cyane ahubwo izina ryaraduze niyo umuntu bamufelicita wallahi kenshi abantu bagitangura bari hamwe baba bafise intumbero ariko umuntu akura rimwe na rimwe doratora ku migwi umenga abantu bagomba kuvana ikindi gihe ukabona ku migwi ukabona babandanye bakomera tubwire uravya mwavanye na Darabit urugira ubwo bari rimwe na rimwe ko ushobora kumutakaza bon c'est vrai umuntu ariyumvira biracamo mu mutwe gusa si kuvuga ngo maybe business ihagaze ngo ibindi hakacamo bihagarika nabwo ati niyo tutaba turi muri studio twoshiringa tukumvikana nka kujya abagabo baja mu kabari bakaninzoga bagasangira atanakazi bariko baravuga wewe yego kwera gusa nta kuvuga ati utarikiri producer wanje iki niki ni ibintu by'ubuzima kwera gusa je sindavyumvira gutyo like ifoko tuguma turi hamwe ubwo dukorane cyangwa iki ibintu kwera birafise ukuntu bigenda atuka Imana irahatubonera Imana irahatubonera ku yindi poem idasanzwe imbere ko tuza gukorwa gushasha tubwire harakabijya urubona ukavuga ati Darabit vraiment tubiniwe Imana yamaye gura dukorana amahiti for sure mwe muzo mumaze kumva none antuka kwere niwe yimatse mu ngoma zose maze gukora like maze kubarana n'abandi bazidi kosa antuka nabone baramaze kunyongerera iki gusa
umuntu mba mvuga ati ewana donse idea ninde yo kwihuta kuyitranslatinga ninde yo kwihuta kubifashisha tu atwaye bari Darabit kabisa. Ufite indirimbo nshasha yitwa Duhuze washoboye gukorana na Bobby Banks ariko imbere yuko tuyishikira urafise indirimbo yaheruka kuduha hari haciye amezi 10 indirimbo yitwa None tubwire amezi 10 waronka feedback zimeze gute utari kurasohora uravye Instagram cyangwa izindi platform ukoresha abafana washobora kuyagana nabo gute utari kurabaha ibintu bishasha? Bana abaho ibintu bishasha nyene buke gusa pana ku ma platform kujya bizera nyene superstar babikora. Nyene nabifise ndacafise passion nyene yo kwandika nibiki gusa mico gihe mvuga ati okay singe nsora indirimbo zanje gusa ndafise indi outlet yo kubikoreramo urabibona cyangwa ndabanda ya freestyle nk'ikiriko ndanatizinga by the way zijya ndirimbo nazitizinga nta naziheza bro tizinga nta naziheza bacusanga rero kenyene mbone uko zica bigenda mu bantu ewana kibasara nka Duhuze sinari bwayi nayiheze barasara cyane ngenda kurondera umuntu wa video ngenda kurondera ibiki kirana nico gituma byafashe time yose sasa rero kuri barumbajije ati iyo ico gihe amezi 10 ati ama freestyle naguma ndabatamo iki za which one freestyle za more money ntaka nini kuya ahubwo niriya ewana mitegure ayizogarukiri kuri pressure nyinshi cyane yego kabisa kwindi poem Duhuze iraje inspiration yavuye hega December Duhuze rero Duhuze twayikoze kera ndabizi ni 2020 ndabishikira bazo tubwire kwaza inspiration yavuye inspiration ico gihe twari mu Rwanda kiye gukora concert yanje ya mbere ico gihe ndavyibuka hama twari mu studio n'abajinyene ba Prozed ba Ilas Kubazi n'abajama nyene barenze mu Rwanda ba producer y'abantu baradukoranya nyene n'abandi basani mu Rwanda turakora ama session rero sasa je na connectinze n'umujama yitwa Bobby Banks mu Rwanda turicara turakiyumvira melody ki rero sasa natahanye melody hari kure ibintu twita igishinwa hano ugasanga producer aravuze arashizemo beats mu kimutangura kuvuga tu melody iki ewana dagatahana ka melody no tama jambo nima ta itekerezo kabisa byutse mu gatondo ewana dakamedita no bwa mu Rwanda rero ewana je nasize ngahanye inzu yashushe mu Burundi zahaye banyase umwigeme yaguhevye zahaye bavuga ati tikumve nuko bigenda ndake umeze nk'umugenzi wanje araho bahevye aguma karirimba ngira nicyo gituma kakoze ku bantu bro ngira nicyo gituma kakoze ku bantu rero andi mu Rwanda ko ndiyumvira ati yo be ibintu none umukunzi wawe yaguhevye si ibintu biri complicated tu then ico gitondo ndavuga ati ngiye kintu nubwo ntariko ndasaba ati subirane tugire gute ki can I say this like cyo Duhuza numva niba ari yo time niba ari hahabo twaratuja nubwo atakintu na kimwe cyo bakiri inyuma yacu niba ari byo sentiment ama beef maki cyo Duhuza moment okay ngira abantu bose baheze n'abantu bose bakatira kayo karaba punchinga neza mission accomplie ico gihe umukobwa mwasohokana yaguhevye kopoko kabisa uvuga ati umugupera akaja yaraguhoye ikaba arivye murahebwa urumva ari n'ibintu twitera nyene cy'umwanya cyo kwiburisha umwanya ngo masije z'iki gasanga nyene nzi yakuguye ko nawe utabizi umva umukobwa mwakundana nti wamuha umwanya oya si ivyo nukuvuga ati nawe uzobibona uzovuga ati nawe kumwanya nari ndawufise wagiye ko nari ndawukunda najahe gusa nyene birabaye ariko nuvuze icyo yaguhoye cyo kuri December none uzi ko umuntu wamuha umwanya no uramuha umwanya
bagashaka kubwira rega abantu baramashaka ibindi wevoli sanga cyari ntiwamuha ntibikimukwiye canke kakanu warushira ku ruhande kakiri kwa kundi nyene ewa bashaka gushira kundi murongo kabisa. Wakundanye n'umukobwa agomba ko muja mu ma etape utateguwe. Tuvyituko kabisa. Hari abantu bazi ko baririmvye mwebwe iminsi yose mu rukundo atamukobwa yawe baheba. Wiyumvise gute uri umustar kumva wahebwe n'umukobwa? Ndabwiye yuko ahubwo hari n'abakwanka kwera uri umustar ahubwo. Kwera mu mutwe wiwe bavuga ati ewan timungu ibinya ariko aranyandikira ngira uretse ko yaba yavyanditse no mwisonga. Yavyandikiye nk'abandi bakobwa igihumbi baguma mu video y'amaki. So icizere kweri hafi ya ntaco so umunaviga gera abariko barandaba ngahanye baraza kwiha igicapo kweri. Niba ufise gahunda turi muri gahunda. Nimba ufise gahunda uri muri gahunda ndakumva neza umukobwa yashaka ko mugira mariage. Hafi nanje sinavyumvira n'izo za mariage kare. Ahubwo man siretse na mariage y'ama etape tu mugeramo kavuga ati okay kunaha bimeze. Ukuwe kuvuge like numva time ikaba official zirazi hari amakapo n'ubonye saa 6 biba bizwi ko bategeza gusangira kandi ntibarabagira mariage bari officialize utuntu nyene tw'udu step utuntu zurarekura utuntu zuraheba iyo ibintu bidakunze usanga ihaye kabisa. ubwo umukobwa ntiyagomba ko mukundana nka sinema zo mu Gihindi gira nizo ubonye sinobona nawe ntera bariza kabisa. Ako warumva ko mu rukundo ushaka ko muvana kabisa warumva ati nta kundi je wanani jewe by'urukundo wovyigumiramo umwanya wose kweri gusa nibibaho baragukuyemo nyene rarubamo kacubandanya karondera ibindi kabisa. Reko nawe uzobibona kandi Imana je nasenye ubuzima bwanje bwose Imana indinda ahubwo ibyo ngira ko zobona ndikambira umufana hasigaye nawe uriko bibwira umusaza ngaho twanda biriko biza kwanda ariko ninde yamutumye kuza kumbaza ibibazo by'aba ex ngaho isoko narisigaranye kwe. Turi ngaho nyene uratubwiye ko baririmvye bamufise ingorane zo guhura n'abakobwa batabizera. Hajya uravye ingene utaraho umuririmbyi wararesha. Utaraho umuririmbyi ari bwaresha. Yewe nyine bisanzwe antuka muri high school umuntu yarafise nka kamera cyane tubiri gusa nta bintu bya serera bibona ibinye n'ibyo abantu bakuze ugenda muri Japalace kanzu agaye bazita dates najuro dates apana ivyo kabisa. Ngubusuguti nyene mu rumanga kabisa ukewe mugacereza ati I love you gacha wiru ati ndabikubwiye bae la ejo dukosora de ati mwamwakinanye no munsi ejo ugasanga ariko akinana n'uyundi kavuga ati kumbe no kwisi nuko bimeze sibyo mu bwana gusa. Biko biza kwindi poem idasanzwe abakobwa babona umengo umuririmbyi n'umuntu atari serieux cyangwa umuntu adafise iyo agomba gushika abona ko umuririmbyi atari serieux mu rukundo babwira iki hajya muri serieux mwebwe? Je mbona kwe turabantu bambere bari ari serieux ihere ko wonyera ati je December mu rukundo je wantuka ibintu by'inkundo kabisa userieux ubishyize mu serieux byinshi zatwo navyo bipfa sanga byatangiye kuguma kandi kubyorosha ibintu by'urukundo rashona sasa usanga je umukobwa kwera ariko aravuga ati nkeneye turasambare umushatsi makiyaje we nawe kigira kirakuraba amatara turariha iki newe nani fashe ube twadukeneye abahoji nkamwe mwabikoze cyo mutugira inama nene bacu bigenza gute ucumuza ko ari copinage canke mariage copinage canke mariage ubu DJ nuba nk'abantu nk'aba Linoji abantu nk'aba
abantu nk'aba Mr Aye urumva abantu nk'abo kabisa bariko baraducira inzira urabibona yego kwe ya natwe ni mu minsi ariko kwitanga mu rukundo guha umwana ati nawe tuze gusa neza nitwasohoka hajya ahantu muri kiya kibanza uri umusitare si vyiza nawe biwaga agaciro atakundana n'imefu isukuye urumva nawe none wowe urumva umusana wowe uprefera yuko umukopine wawe uretse yuko atari muri business kwe just nibaza yuko yobwirira umutima kwe n'abantu bakiyantu hano n'umusani aguma kubona uja mu photoshoot abana ufashe abana watu fashion no mu mashow baguma kwiruka inyuma bagira iki ebo antu umuntu atari muri business ko yovyirengera kweri yoguma yavuze ati gahungu kweri antuka iyo tutari kumwe cyasangura no kuvuka kameze ukuntu bizarre rashon sasa rero jewe ubunye ibintu by'inkondo nagabanije ubunye baze duhuze turabe ibyo dusinya uri kurayandika ino ndirimbo umu ex yaguhevye uri mu Rwanda nawe uri Bujumbura ntiwiyumvira ati kweri ko no mukobwa yampevye ntabimbwira akabimbwira ku telefone bete ni byanagenze baro kweri je yumva ya man yanampevye computer like byaratunaniye type shit like byaratunaniye ntiyarampevye like wenda guhevye ibintu bishavuye tu uze ati bro wewe ibintu urimo ndabona umengo ntibiri mu nzira tu nanje kweri ndafata umuryango nk'abantu bakuze urabona ati dukore gutya wow ni indirimbo gora 2022 twagumye tubona du challenge tandukanye kweki kuyisora 2025 bro indirimbo watanguye gusora dutiza agricole je nakubwiye bya distribution aratubwira ati bro siyo time yo gusohora ubunye niba wari ufite gahunda ya projet tigumane na gahunda ya projet tusone na projet byose yego kweli imyaka 3 ga December bro ni bisanga nari mwashaka duhuze ko ratana video tana aya reka izonye honyene mwarabimpora rya mbere ubonye mpora umwanya uri dance makire kimwe ubundi turameliora ibindi uko biza pole pole ni indirimbo waduhaye kandi muri visualize kuri gukunda visualize yanandika official video bya kucabi kasa close ayamuzi bijya ni mu mutwe y'abantu wana visualize tu ubonye kweri ni ubona biriko birabubonye ibintu by'ama video ahenze sana azobagikora ninaronka antuka ewantu uzobibona you will see the signs gusa umwanya bitaraba tuko dukora nyene ama visualizer tukabisa fresh black and white nobody is doing that you get shout out Sihobari shout out Holizana ubonye ujya mwana mu official video ujya mwana ari bacana baza ko ari umurundi kazi ariko urumva exporter importer Russian so atuka turakora uko dushoboye ababishima kandi ico kidu antuka tubwire feedback kuri kuraronga zimeze gutega bro crazy 100,000 views missing guy jantka was my first grade ndavuga ati indirimbo nasohoye muri Mars muri baracha vibinga gucyane je nari niteguye je nari ko nari navuze ati bro twari hit ku social media kuki bro yaza kubwira nenda kazi sasa kujambona sambali ndavuga ati atwa bari banyotewe so ubunye rero gisigaye no gusukaho nyene mu nyota kweri ni indirimbo tubona abahungu benshi basigaye baririmba cyane cyane abantu baroha guhebwa nk'umusaza depression abishe baga umusaza uri muri depression maze tuvuga ko wavugiye abahungu abagabo mu gahinda wavugiye maze ya nibendera ko yari ndayitwaye rero wallahi abantu bose umva wa muntu bitarahera kweri bakamurungikire urabe yuko hakiri agatara kabisa agatara ko kakicaka Askwara abantu bahibanuka menga bafuye itongo bakablokana bahuye ni baramukanye
bavuze uwundi ari mu bantu akumva umenga yogwa nawe ni kumeze iyo hevye umuntu Sha. Ndahebana na benshi gusa sikomeze kabisa. Sikomeze je mbona umengo ewana ibintu by'ubuzima ntawo bizi. Ntuzi ryari ukenera umuntu. Urabibona. So abantu tumbona umengo batwara buke kigenza buke ibintu byo gushiramwo kaza wapi kabisa. Wapi je twohura nkamuramutsa nawe ngira byo bari uko kwe nta mutima mubi. cyangwa ukaja kuririmba kuri mariage yiwe Nkata kewa kabisa. hari indirimbo yawe na DJ Fernand twabonye muri ko murategura yo twizere ko izosohoka ryari ni vuba canke iri mu mbona kazoza ya 2040 mbona kazoza mbe ubonye iri muri 2040 kaja ya iriya kweli nayo iri mu buhinga bw'ibyuma tubatamo tubavugiriza Darabit ari ku kivi ari ku kivi kabisa twitege ryari iriya kweli twari ngiye kuyishira kuri projet gusa ntavyo ngenda babwire nawe ushaka kunkura amakuru yose ubu nyene gamuzi bahe chance abafana nyene ni kubikora umwaka tuma dutse n'abasozera duhuze urabona ko ari indirimbo vraiment abantu ko barakira sana ubona ko na Darabit tumuhe big up sana mwese mwarakoze akazi gakaze sana tubwire kare ku mwaka warakora igiteramo twarabonye Rwanda n'ahandi henshi no mwaka nitwabona igiteramo cyawe ngaha mu Burundi haburiki tukitege ryari haburi gitoro habura byose urumva ndinde narabishiramo no mu ndirimbo narakwiza yigitoro abantu urumva urimvira ati nane nkumungiye nka World Beach nagize show imeze gutya abantu bararonka ukuntu bashika gutya na gutya n'icumba nateguye urumva usanga bigeze November October utaramenye kuri kimeze nawe uraraba kwera munye ndiko ndondera maybe ama sponsor cyashaka kuzocoboka gusa nta migambi yacu mbona kabisa gusa bafite amashow kabisa yana book me let's do it ariko nakiriya gihe kitoro ni cyari umurengera tuvuge ko ivyo ahabwo uravye kiya gihe n'ubu ubu niho hari gitoro ubonye urabona ko ari kibazo cy'igitoro gitwa December atadu y'igiteramo yareka urumva nshatse kubwira yuko nyene les trucs de finance les trucs de ari ibintu bitaraja kagatara fresh ibyo umuntu ajama afise confidence kandi je sinogenda gukora show y'ubufungo ni kubera ngo December igeze kubera wapi no gukora nyene ibintu biri kuri gahunda kabisa turi mu gihe tubona aba artiste benshi bakora sokanze igihugu bakora ibiteramo ako December ntituriko turamubona ja Europe mu gihe tuzi ko afise aba fan benshi cyane mbega bobo abifuza kubanezera baba muri biya bihugu for me guys wabwiriki urashashaye kubaryohera bro jengira ni kubera uyu mwaka nyene nta activity nyinshi yari hari tubyite guki gusa zose ukimbaze next year ico nyene ati kutaja hanze ahubwo uzombaza mbe kuri hanze wagiye jya tuvuge ko hariho plan y'ivyo amen wifuza gukora ku gihugu cyawe wifuza igihugu cyawe utangurira wifuza igihugu cyawe je personally Canada Canada no mengo bana yari sold out in and out kabisa ubwo ntuzozimira ushitse nushaka kuzimira nugaruka Google Maps yagiye ndafse n'umu brother wanje yitwa gute DJ Waclex antuka bana hari ahazi nko mu ntoki wiwe kwe yohanyereka kwe nibaza ko tuzaje tujana nta muye musuzo ubukeneye ndakwereke uzimiye ndakuzimurure bro nuzi ko abasani bagenda gifa mu mwaka weze nyene BNM yaraje ga mu Burundi muricarana ivyo byose n'ama featuring muziki ubundi wari witeze no mwaka kukubonako ariko ntitwigeze tuyabona tubwire igikorwa cyawe na BNM yo muri Sauti Sol kigeze kiriya nacone ewana mu gikoni ufete byose byatebejwe nyene niyo projet uvuga ati let me stick to this Ashon sino umuntu yeko aragiye avuga ati ikangira ya masingo gucya na gucya urabibona gusa avuga ati bro birashobora no guca bitwara
na attention kuri ico kintu nyamukuru nagire nkore kandi urumva you can sacrifice nyene like trajectoire ya career kugira like ufate ndabibona ati reka mbanze ndindire gato pfa kuba igikorwa gihari abantu ibisigaye ni ibikorwa by'Imana kabisa. Mwaka uheze nyene twarabonye uja mu gihugu ca Kenya turabona opportunity idasanzwe kugira ijanye n'irya platform ya Colors Menga. Hari izindi opportunity turi kurabona no mwaka umuziki w'Uburundi wo kwitega ko idarapo ry'Uburundi mu muziki dushobora kuronka biciye muri December. For sure. Bon, je nibaza yuko uretse nanje hari abandi babikora bariko barabikora mu platform akaza ngahanye. Recently haraje ama formation ya Blick Bassi Yohana barajene bo kuri studio baragenda baragira ama formation ibintu by'ama mixing by'amaki urumva still nubwo twe tugenda ari ama opportunity tuzira nga so je novuga ati bro baze barashishikara bazane like ama activité y'abajene bari creative babishona pana yuko aba creative bonga mu Burundi baguma bagenda za Côte d'Ivoire zahe ngo niho batamba neza ngo niho irimba neza gutya na gutya ariko ama platform aziraza no ngahanya zirirabiri biri yo kwe niko mukora iki kugira ngo ashobore kuza hari uruhara rw'abarimvye kugira ayo ma platform aze ngaha? For sure twe tukagira ngo twidandaze bro tuzagira ngo twidandaze iyo habaye du genre like ibintu by'ama get together tukagenda tukara hari ibintu biseriye byari numvise ibintu byo gukora ngo indirimbo na AI sanga mujamara wo mukongomana ari karababwira ati bro karabasengera nabo ati ningi ibintu kweli nk'umujene aririmba yaje kubyumviriza gasanga bariko barabasengera ndaga ati bro ariko haza abantu bari seriye like muri ibyo bya Big Bass bya EFP haraje abantu muri like France baragira ama formation rero nabo twahuye ibintu bya mixing gutya na gutya so bonumengo bagiye barashininga light kuri talent ihari deja ahubwo na big man Kelpie Vibes producer Burna Boy type shit ngira twarahuye na Dala Big yani bafashe picture je nari mu studio byango yana yaraduhaye like visuel y'ukuntu akora ingoma iki tukaza turavya sister turi ngaha pana yuko umuntu wese avuga ati nagiye hanze ntikizocama basically that's it. Guhura na Kelpie Vibes umuhinyanyuzi asanzwe akora indirimbo za Burna Boy gihaza mu Burundi hari ico vyakwigishije hari ico wasanze Uburundi dukiye kwiga hari nico wasanzwe dufise tutari tuzi twokomereza kugira ngo umuziki w'Uburundi ushobore gushika kure yashoboka? For sure gusa nabo mengo technique nta kintu cyatari baturusha like kora bobo batahuye nyene ikintu abantu biwabo bakunda abantu biwabo gravitating atu iranatwe ngira nco dusigaje hanihe abanyabaye local music local hit you get apana ngo ni beat yo naija ni beat ya you get ibintu nk'ivyo tumushimira Gira sana producer of the motherfucking year you get agwe kabisa bagwe ico kiyeri cyawe wow yarakije we na Dala Beat ngira aba producer ibyo bintu byo gukizwa bya producer jewe respect Dala Beat vraiment Dala Beat nawe fire mukoze nzo gutamaka agafanta wow uti aha nihe ewa ni ryangoma kweri ni hit yaba yakagera kabisa gora kuri beat n'ibintu biri local bro like urumva nananga muri background urumva niki bro kavuga ati atuka ibintu by'iwacu kabisa birakunda ko dukora birashobora ko dukora afrontare sinzi ko bavyita sinzi ko n'abakurambere bavyita kweri gusa ewana buri wese nuko abona iyo sound y'iwacu tu ko imagine irani afro Burundi ejo nije numvise Sadbingo buja pia uri wese na type yiwe kabisa turi mu gihe uvuze ko aha nihe ari indirimbo vraiment ikozwe kumva yuko harimo umudure hamwe n'ibindi byinshi kirikana kuronka imodoka ijyambere mu Burundi munasora hit
ikaba y'umwaka amakaronka imodoka for sure. byari bivuze iki kuri wewe nk'umuririmbi? Bo je navuze namwandikiye ati bro respect kwa twe tuba twiteze imodoka ziva ewana narose contrat ya Amstel nagize iki urumva ntarinze gupambana hirya no hirya gusa ewana we hit moya gangi tu pam ewana imodoka kabisa respect kandi umva n'ingoma nziza bro ntiyoberanya bro ingoma nziza ntiyoberanya ibintu byawe biba byicayemo kweri abasigaye ego kweri je kwitorera Queen poem for sure. cha wimvira ku mwaka ajya amahiti waza urasora ku mwaka ko hiti y'umwaka uronka imodoka uvise zingana tuvuga ko yari cyo bizokongera mu ishaka ryamwe rw'abaririmbyi kubona superbata tuganira biriya twese twaraboneye ati bro iyi ngoma tuka ese nuko yamuronkeye imodoka ibintu byose ijya ngoma yakoreye kiri like traveling ibintu byinshi hit respect outside muri East Africa turabibona kweli so ese n'imodoka turi encourage kweli kuri jya mu kabisa. Wow, tuvuye kugiye kuduha akantu karimo agatradi moderne byamye mwabo genda subira wumvirize gusa kubifocaliza like kubikora intentionally ndabibonamo ko like zo batamo vuba like kiri traditional gusa umuntu nyene agume muri sound kabisa. Duhuze ngo duha capella yindi couple kugira duse n'abasozera ndabahe go kategori ben haka agi kiretse ico nagira usushaka love idashira ese kiretse ico nzoguha ubora wifuza ko twamana kandi nanjye nuko mayija bahe nisiza ngegeke urabahushura turakumwe stage muze ndakabaherereza abantu bakeneye yuko bahuza rimwe usanga urazi bakunda umuntu kuvana ariko usanga ubaye deprime nawe byarashobora kuba deprime uhebanye n'ujya mukobwa bene kandi we uramuzi gaye ndamuzi urumva depression nta n'uwo bimenye hariho numvise ngo ushobora no kuyijamo ntubimenye kuri muri depression urumva ugatwenga ariko ngo uyambaye so ntawe ubizi ke ntawe ubizi ugereranye wowe wayambaye igiringo kingana gute iyi depression wayambaye igiringo kingana gute sha je kweli ntibifata umwanya kabisa niyo ngoma tu ndavyicarika mu beat nkaca ndabibaha mwebwe mukayinterurira kweli. Wow, ego kabisa. none urashaka ko muhuza urashaka ko muhuza niyo abona ikiganiro bro nagushimire sana byari iteka ridasanzwe. Asante sana. Ukaba utarabino ndirimbo wandike duhuze by December Muhama yinowe Queen poem idasanzwe kuri mikoro cyo nyene Juste Gael dukunda ivyacu dukomeze ivyacu hama birakunda ku Burundi n'umuziki wacu bishobora kuvugwa nk'ibindi bihugu kujya umva Jamaica muri reggae kujya ushobora kumva amapiano muri South Africa n'ibindi vyinshi cyane ndabura ati haramo umuziki Burundi haramo abaririmbyi b'u Burundi baba cyo la vista la ushuro mushuro ushura none